Mu nyigisho zijanye no gukingira ibidukikije vyatunganijwe ku bahoze ku rugamba baserukira abandi mu ntara ya Muramvya, urongoye umugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye yatanguje izo nyigisho yamenyesheje ko abene gihugu bariko baratahura uwo mugambi, agahamagarira abo bariko barakurikira izo nyigisho kubera imboneza abandi mu gushira mu ngiro uwo mugambi ewe Burundi urambaye aho baherereye. Umugambi wo kwambika ibiti imisozi yose igize igihugu cacu n'ahandi hose hakenewe ewe Burundi urambaye, abarundi baramaze kumenya nka bose, mbere abagize umugwi w'igihugu urongoye umugambi turakenguruka ukuntu abene gihugu barongowe n'abajeje intwaro bitanga batiziganya mu bikorwa by'uwo mugambi, bikagaragaza ko abarundi benshi bamaze gutahura akamaro k'ibidukikije ku buzima bwa kiremwamuntu. Tukaba nkako nta muntu n'umwe ayobowe ko hari ibikorwa byinshi by'umuntu byonona ibinyabuzima kandi ingaruka mbi nazo zikaba zigaruka ku muntu nyene. Boneyeho rero akaryo ko kubasaba mwebwe mwaserukiye abahoze ku rugamba basuje muza musanzwe muvuye mu makomine agize intara ya Muramvya kugira ngo muronswe ubumenyi mwongere mu butange kubasigaye ku mitumba itandukanye mubako. Twifuza ko mwoba imboneza mu gukingira isi mubicishije mu kwitaba kurusha uko mwahora ibikorwa by'umugambi wambaye ku gihugu cacu ewe Burundi urambaye. Abitavye izo nyigisho bakaba barabiye hamwe ibituma ibidukikije bihungabana, aha bakavuga nk'imiriro ya Nyakanga, igwirirana ry'abantu, inkukura n'ibindi. Ivyo rero ngo kugira bituzwe hotegwa ibiti hagacibwa imikobeko eka bakagwanya no guturira amashamba. Ivyo ngo iyo bidakozwe hatera ubugaragwa, hagatera inzara eka n'ubukene n'ibindi. Uwatanze izo nyigisho aramenyesha akamaro ko gukingira ibidukikije, agahamagarira abo bariko barazikurikira guhimiriza abakura ibiti ahegereye imyonga aho mu ntara ya Muramvya kuhasubiriza ibiti kama. Akamaro ni kanini cane duhereye ku buzima bwa misi yose bw'umunyagihugu, umwenegihugu wese ari ngaho n'utari ngaho, nuko tubikeneye mu gucana, mu kubaka, mu gukingira na twebwe nyene mu gukingira ibidukikije mu kamaro bidufitiye, ivyo dukeneye mu buzima bwacu bwa misi yose, byo kwiteza imbere cangwa ivyo dukenera kugira ngo tushobore kuronka imvura, dushobore kuronka akayaga keza. Ibiti kama birakingira cane isoko kandi biratuma nuko n'ayamazi dukeneye kuguma bayaronka. Kubera yuko bavuze bati twaravyikiye mbwa twabiranduye, twabahimirije yuko nk'ibyo vy'imikaratusi kuko bica bisubiriza bigakura ubwo nyene yuko bobandanya bakabirandura, hanyuma mu kubisubiriza na hanini bishoboka yuko vyosubirizwa n'ibiti kama. Abitavye izo nyigisho baramenyesha ico biteze muri zo. Mu gukingira ibidukikije tugiye kunguka nkuko hiyongere ko ikindi gikorwa nyene kuko vyari bisanzwe. Ejo bundi urabona ko bagize Burundi urambaye bagatemera ibiti ku myonga by'imikaratusi, byarafashije cane kuko amazi yaciye yiyongera. Hanyuma rero kubikingira urumva no kuvyubahiriza, tugatera ibiti by'ishamba bijya bitarondegwamo amafaranga, hanyuma imikaratusi nayo igacibwa ku mategeko tuba twavuganye n'intwaro. Twiteze ko zobikora ukabunganiza ntibabuza batware turi kumwe bamustante, ndazi yuko abagenda bo nyene babahora babihagurukira, ariko ubu naho bazoduhitana tuzohitana na tubabwira ibikenewe, hanyuma tukongeye tuje turaraba n'uburi kayonona ibidukikije tumushengeze. Izo nyigisho kubaserukira abandi bahoze ku rugamba mu ntara ya Muramvya zikaba zizomara imisi 3.